ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ku kirere kizoba kimeze kuri wa kane igenekerezo rya 29 ruhuhuma umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga, Karusi, Cankuzo, Muramvya, Gitega, Ruyigi hamwe na Rutana. Muzindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Muramvya na Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 14. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara za Cibitoke na Bujumbura aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 29. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:12 rirenge igihe cy'isaha 12:17 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwayateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo nagenda yizenjena yabashikirije mwakoze kuyakurikira.